ndabagumbiriye mu izina rya Yesu. Nshuti bakundwa, nongeye kugaruka mwa kino kiganiro irembo rifunganye. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, tugiye kuganira amajambo adasanzwe kandi akomeye cyane. Rero tutarinjira mwa kino kiganiro, reka tubanze twegereze Imana, dusenge, twereke Imana kano kanya tugiye kuganira namwe. Datanye n'icyubahiro, turagushimiye, tugushimiye isaha nziza, uno munsi udasanzwe turiko turaganira ikiganiro n'ubwoko bwawe. Nyemerera abagiye kucumviriza kibafashe kandi kizane impinduka mu buzima bwabo mu izina rya Yesu, amen. Rero uyu munsi ni umunsi udasanzwe, tugiye kuganira amajambo akomeye. Ubushize ku munsi wa gatatu twari twaganiriye ku magambo, teme dufise mwino minsi turiko turaganiraho ni teme ivuga gutahura amabanga y'Imana. Imana ishimwe cyane. Rero niyo majambo twariko turaganirako ku munsi wa gatatu, gutahura amabanga y'Imana. Ese birashoboka ko umuntu ashobora gutahura amabanga y'Imana? Birashoboka ko umuntu ashobora kumenya icyo Imana yiyumvira? Birashoboka ko umuntu ashobora gutahura icyo Imana iriko iravuga mwa kino gihe ca none? Imana ishimwe cyane. Rero nizera ko wewe uri mu Burundi cyangwa uri mu mahanga uri kurakurikirana kino kiganiro, ndizera ko ushaka kumenya by'ukuri kuntu umuntu ashobora gutahura amabanga y'Imana. Birashoboka ko ubuzi amabanga y'umugenzi wawe mugendana. Birashoboka ko ushobora kubuzi amabanga y'umuntu mwiganye. Birashoboka kuba uzi amabanga y'umugore wawe. Biranashoboka kubuzi amabanga y'umugabo wawe mwubakanye mu rugo. Ariko uyu munsi aho tuje inyuma yaho turagomba kumenya amabanga naho y'Imana. Nyimba womenya amabanga y'umugore wawe, nyimba woshobora kumenya amabanga y'umugabo wawe, birashoboka ko nyimba uri umwana w'Imana ushobora kumenya n'amabanga y'Imana. Kubera iki? Imana ni data, natwe turi abana b'Imana. Nyimba turi abana b'Imana turagomba kumenya iby'Imana iriko iragomba ku buzima bwawe cyangwa se ku buzima bw'igihugu uherereyemo. Rero nayo no majambo tugiye kuganira ko uno munsi. Reka dusome Bibiliya zacu mu gitabo cyo Kuvayo igice cyaho cya 3 n'umurongo waho wa 5. Haravuga ngo, iramubarira iti, reka kwegera hano kandi kura inkweto mu birenge byawe, kuko aho hantu uhagaze arahera. Kandi iti, ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose aca yifuka mu maso kuko atinye kwitegereza Imana. Imana ibaho umugisha. Nano majambo rero uyu munsi turiko turaganira, turumva umuntu bitwa Mose, turumva n'Imana iriko iravugana na Mose, hari Imana iriko irabwira Mose, hari Imana iriko iramuhishurira, hari Imana bariko baraganira na Mose. Rero ese uyu munsi turiko turavuga no majambo Mose turiko turumva mu kino gitabo ninde? Ese Mose ninde? Ko Mose ariko aravugana n'Imana, ninde uyu munsi ariko araganira n'Imana? Uyu mugabo Mose turiko turasoma mwa kino gitabo ni umugabo w'umuheburayo, ariko nubwo ari umuheburayo ntiyavukiye mu gihugu c'abaheburayo, yavukiye mu gihugu ca Egiputa, igihugu cari igihugu c'inyagano. Turasoma rero ano majambo, twumva Mose agiye kuvugana n'Imana. Mose amavuko yiwe yabaye amavuko adasanzwe, yavutse mu bihe bigoye, mu bihe by'ubwoko bw'abiwabo bari baramaje kujanwa mu gihugu ca Egiputa c'inyagano, bariyo nk'inyagano. Ariko nubwo bariyo nk'inyagano, habaye ibintu bidasanzwe, ibintu bikomeye bishobora kuba biriko birashikira umuntu ari we wese cyangwa se umuntu atandukanye n'uwundi mu bihe bidasanzwe tugenda turacamwo. Mose rero amaze kuvuka, avukira mu gihugu tari ikiwabo, avukira mu ntara tari iwabo, avukira muri krize itari isanzwe, kuko abiwabo bari baramaze kuja mu gihugu ca Egiputa ari nyagano. Mose rero amara kuvuka, ariko avuka hari itegeko ryari ryarashinzwe n'umwami yaganze ico gihugu bamwitwa Farao. Aravuga ngo ubwoko bw'abaheburayo ndiko ndabona bwiyongera, ndiko ndabona biyongera bagwira gusumba ubwoko bw'abiwacu. Abwira uburongozi bwari muri ico gihugu bari basangiye kuyobora igihugu ca Egiputa, aravuga ngo reka ndababwire nimuze tuje inama. Ubu bwoko bw'abanyegiputa, ubu bwoko bw'abaheburayo bazanwe ino iwacu ari nyagano, barushiriza kugwira. Birashoboka nawe sinza ahantu uri, ibikugwanya ntibibura, ibiguca intege ntibibura, ariko umviriza nakubwire, haracariho Imana izigamye ubuzima bwawe. Rero Mose
aza kuvuka muri iyo situation nkuko umwami Farawo yari karabivuga, aravuga ngo reka rero dufate twige inama ukuntu twohonya buno bwoko, twige inama kuno buno bwoko bwogenda buragabanuka. Abwira leta yari hari, aravuga ngo reka tubakoreshe ibikorwa by'inguvu cyane. Birashoboka yuko nawe ahantu uri kuraca mu nzira zisasanzwe, hari ibibazo uri kuracamwo, kumbure umuryango wawe uri kuragucanamwo, kumbure inshuti ziriko ziragucanamwo kugira ngo bakugwanye ntushike ku iterambere yawe, ntushike mu masezerano yawe. Ariko uyu munsi ndakubwira ngo nta kintu na kimwe kizoshobora guhagarika umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Rero Mose aza kuvuka ari muri iyo situation, ariko nubwo Farawo bagiye iyo nama barabigira kandi babishira mu ngiro, ariko nicabujije ubwoko bw'Abaheburayo kubandanya bagwira. Noneho Farawo aravuga ngo noneho ba bantu barushize kugwira, ngahamagara abakirizi, harimo uwo witwa Shifura, uwundi bakamwita Puwa. Aravuga ngo mwabakirizi mwe nimuze tuvugane, aba bantu barushirije kugura mwa kino gihugu. None rero ndagomba ko bano bantu buno bwoko bw'Abaheburayo umwana wese azovuka w'umuhungu muze mumunige, muriko muravyaza cyangwa se muriko murabakira, muze munige uwo mwana azavuka. Abakirizi bumva iyo nama y'umwami Farawo, baravuga ngo ego tuzobikora. Ngo ariko kuko bari mwibanga ry'Imana, baravuga ngo nitwokora ikizira kisa nkuko kingana gucyo ngo tuhemuke ku Mana yacu, ariko ngo twemeye amategeko y'umwami, ariko nituzoshira mu ngiro amategeko y'umwami. Ariko bemera gushira amategeko mu ngiro, amategeko y'Imana. Niko Mose nawe aza kuvuka rero muri iyo situation. Ubwoko bw'Abaheburayo bariko baracamwo, umwana wese w'umuhungu yavuka akicwa, umwana wose w'umuhungu yavuka bakamwica nk'uko itegeko ryavuga, ariko abakirizi banka gushira mu ngiro iryo tegeko. Turabona rero havuka umwana bitwa Mose. Abavyeyi biwe ngo bamaze kumuvyara ngo babona ngo n'umwana mwiza abereye kubaho, abereye ijisho. Baravuga ngo ese tuzobigenza gute kuno mwana avutse mwino situation, tuzobigenza gute? Ngo baramuhisha ahantu ngo kumara amezi 3 bamuhishije ahantu, ariko baza kubona yuko bizohava bimenyekana muri ico gihugu. Maze Mose amaze kuvuka rero baravuga uti none ko bizomenyekana bizagenda gute? Umwana wacu azohava agira ingorane arapfa. Ngo bazingazinga igitebo, ngo maze baragihoma neza, bagihoma n'ikaburimbo, niko Bibiliya yanje imbarira. Ngo mare kugihoma ngo bamuterera, haleluya, ahantu bita mu kiyaya cyangwa se n'ahantu haba hegereye ikiyaga, ngo bamuterera mu kiyaya. Ngo bamare kumutayo hari amazi, ngo maze ngo aratemba. Ngo mushiki wa Mose ngarakurikirana, ngarabe ako gatebo ahantu karangirira. Ngo maze amare gukurikirana, ngaza kubona abakobwa baje kwiyuhagira, ngo harimo umukobwa wa Farawo. Ngo amare kuza kwiyuhagira, ngaza kubona ko gatebo, atuma haleluya abagendanyi biwe, aravuga ngo genda mu ndabire kajya gatebo. Baragenda barakazana, ngo baza gusanga mu mwana w'umuhungu. Ngaranezerwa cyane, ngaravuga ngo uno mwana n'Umuheburayo. Ariko nubwo yari Umuheburayo, ngo mushikiwe yagume agakurikirana, arabwira uwo mukobwa w'umwami ngo se no kuronderera umuntu azorera uwo mwana. Umukobwa w'umwami aravuga ngo genda umundonderere, ngaca genda kuzana nyina uwo mwana nyene. Ni situation itari sanzwe, ariko iryoshe cyane, ayo makuru aryoshe kumviriza. Ngazane nyina uwo mukobwa w'umwami, aramubwira ngo genda underere uyu mwana, umunderere uzumugire kira kintu cyose, ngo nanje nzoguhera. Ngagenda kumurera kuko yari umwana wiwe, amurera amwishimiye. Ngo maze umwana amaze gukura, Mose amaze gukura, wa mukobwa wa Farawo araza, bamuzanira uwo mwana w'umuhungu. Mose aramutora, amushira mu kirimba cyangwa se muri pare aho umwami yarasanzwe aba. Ngo noneho acaramusa amwereka umwami, amwereka umwana wiwe, bararyoherwa baranezerwa. Ariko mumenye ko Mose yari Umuheburayo, ni yari Umunyegiputa. Ngo Mose arakura, ngo bamwita izina. No, muri uko gukura bamwita izina, bamwita ko yitwa Mose kubera ko ryasobanura ko ari umwana yatowe mu mazi. Mose rero arakurirayo, ngo mugabaza kumenya makuru yuko atari Umunyegiputa ahubwo ari Umuheburayo. Igihe kimwe ngo Mose aritora, agendera ubwoko bw'abiwabo. Murabizi aba esclave cyangwa se abantu bagizwe inyagano, bafise ahantu babakebereye baba, ariko baza baragenda kubatora babakoresha ibikorwa bidasanzwe bitabanezera. Ngo noneho rero Mose aravuga ngo reka ngendere ubwoko bw'abiwacu. Agendera ubwo bwoko
bw'iwabo bw'abaheburayo, asanga ngo umuheburayo n'umunyegiputa bariko baragwana. Niko Bibiliya ivuga, ngasanze bariko baragwana ngo umunyegiputa ariko arahohotera umuheburayo. Noneho ngo Mose agurukira kuri uwo munyegiputa, ngaramufata aramugurukira ko ngaramwica, hanyuma ngamuhisha mu musenyi. Noneho amuhishije mu musenyi arinumira ngo yibaza ngo vyaraheze. Nubwo ushobora kuba uri kurakora ibyaha bitandukanye, birashoboka ko ivyo uri kurakora wiyumvira ko Imana itabizi, ariko umviriza, vyaramenyekanye, Imana irabizi. Ivyo uri kurakora, nyimba uri kurakora ivy'uburiganya, Imana irabizi. Nyimba uri kurabesha, Imana irabizi. Nyimba uri kurasambana, Imana irabizi. Nyimba uri uraboregwa canke uri kuricana, Imana irabizi. Ni wiyumvira ngo vyareya uko wabikoze ngo warazimanganije amatragise y'ivyakubayeho, ariko umviriza, Imana irabizi. Mose rero yiyumvira ko vyamenyekanye, niko Mose guca mu nyuma ngaragendera abandi bantu, asanga ngo bariko baragwana abaheburayo ku muheburayo. Aragenda ngagiye kubanguranya, babaza ngo niki kimwapfuye, ko muriko muragwana mwapfuye iki? Abaheburayo baramubwira ngo ugomba kutwica nkuko wishe wa munyegiputa. Mose aravuga ngo ibara ryaraguye, vyaramenyekanye. Noneho ngo umwami ngarabimenya. Farawo amaze kubimenya, Mose yiyumvira ko umwami azohava mwica, ngarahunga. Mose amare guhunga, ahunga Farawo, ngo maze agera mu kindi gihugu yahungiyemwo, ngasanga abakobwa bariko baravoma amazi yo kugira ngo baze guhereza ibitungwa vyabo. Ngaza kubona abandi bungere bariko barashaka kubahohotera, ariko Mose acarahaguruka kuko yari afise ubushizi bw'amanga, aragenda arahaguruka agwanira abo bakobwa. Imana ishimwe cyane. Ngamare kubagwanira abakobwa barataha, ngo bashika muhira babwira se wabo, baramubwira ngo nukuri kwiriba twasanze umuntu mwiza, twasanze umugabo ahicaye, ariko twasanze nubwo ubona vyanyarutse byihuse, twariko turahohoterwa n'abandi bantu, abandi bungere. Ngariko uwo mugabo ngo yaciye azaratugwanira, ngaratuvomera amazi, ngahereza n'ibitungwa vyacu ngo biranwa. Noneho niyo mpamvu tunyarutse. Uwo mugabo aramubwira ngo genda muhamagare umuntu mwiza nk'uwo, nashobora kuba ngaho hantu hanze wenyene, ni mumunzanire. Baragenda baramuzana. Mose acaba kuri uwo mugabo, hanyuma amuha umukobwa wiwe. Ngo Mose rero aragiye ngo intama z'uwo sebukwe, mu nyuma ngaza kubona ku musozi hari igisaka kiriko kiraka. N'aya majambo rero tugiye guhagararamwo, ngabona igisaka kiriko kiraka ariko ntigitemuka, akabona umuriro ariko ntabona igisaka gihinduka. Ngaraduga ngo havinze kuraba kujya musozi kumbure hoba hariho Imana. Ngamare kuduga kuri uwo musozi ngarabe kiriko kirahabera, ngaza yumva ijwi rivuye muri uwo muriro, riramubwira ngo Mose kwaturiza inkweto zawe wambaye, kuko ahantu hagaze arahera. Ngo Mose akwatura inkweto ziwe, ngo maze ijwi ry'Imana ritangura kuvugana nawe. Hari amabanga Imana yatanguye kubwira Mose. Uyu munsi hari ikintu ngomba nakubwire, nyimba ugomba kumenya amabanga y'Imana, bumwizigirwa w'Imana. Ni umuntu yizigiwe n'Imana. Birakenewe ko mu buzima bwawe ugiranira ubusabane n'Imana kugira ngo ube umwizigirwa w'Imana. Reka ndakubwire, mu kibano cyawe hubaye, birashoboka ko ushobora kuba ufise umugenzi mubwirana amabanga, aza amabanga yawe, nawe akamenya amabanga yawe, ariko uwo muntu kugira ngo muze mushike aho muza murabwirana amabanga, haratanguye kuba ikintu bitwa gusabana, kugiranira ubucuti budasanzwe, kugiranira imigenderanire idasanzwe. Rero iyo mugiranira imigenderanire, hagera igihe abona yuko wamubereye inshuti. Kandi nubwo biranashoboka, uyu munsi hari abantu batagira abagenzi, batagira abantu babwira amabanga. Kubera iki? Ashobora kuba yarabwiye amabanga umuntu akayamena, amabanga yiwe akamumenera amabanga, namubera umwizigirwa. Hari igihe tugira abizigirwa, abantu tukabagira abizigirwa, ariko bakatubera abantu babi. Birashoboka mu buzima bwawe kuvisa abaguhemukiye kandi barabizigirwa wawe. Oh haleluya! Bibiliya avuga ngo, ijambo ry'Imana rirambwira ngo nyina yo kwibagira uruhinja yavyaye, ariko ngo jewe sinzigera nkwibagira. Ariko uyu munsi ndagomba ko ugira imigenderanire n'Imana, ubu mwizigirwa w'Imana. Abantu bazoguhemukira, birashoboka ko bazoguhemukira, ariko rondera umwizigirwa akubere Imana yawe. Imana ni
ikubera umwizigirwa izoguhishurira amabanga. Uwo munsi rero Mose aduze kuri uwo musozi, Imana iramubwira ngo yewe Mose, nubwo waje kuri uno musozi numvise gutaka, numvise amaborogo y'Abisirayeli, numvise gutaka kwabo batakishwa n'ubuja barimwo mu gihugu ca Egiputa. Mose nta wundi muntu ashobora kubakura muri ico gihugu. Ariko munyumvirize, Mose yari yavuye muri gihugu ca Egiputa ahunga, noneho yongeye kumva ijwi ry'Imana rimubwira ngo subirayo. Haleluya! Haraho watereye inzira, ariko uyu munsi subira mu nzira yawe. Haraho wahushirije inzira, ariko uyu munsi nakubwira ngo subira mu nzira yawe. Iracari y'Imana, iracari y'Imana iri kumwe nawe, iracari y'Imana igomba gukorana umugambi nawe. Nubwo Mose yikengera, nubwo Mose yabona ko atobishobora, ariko hari Imana yagomba kumushoboza muri ubwo buzima yari abayemwo. Haleluya! Bw'ubukoroni, muri ubwo buzima yararimwo, bwo kwangazwa, muri ubwo buzima bw'ubwoba, ariko Imana yagomba gukorana umugambi na Mose. Ariko Imana imubwira ngo numvise kurira kubwoko bw'Abisirayeli. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi reka ndakubwire, Imana iri kirumva kurira kwawe. Ari umuntu Imana igiye guhagurutsa kubwo kukurira kwawe. Imana iri kirumva amaborogo yawe. Imana irazi isengesho usenga. Imana iri kirumviriza isengesho usenga. Imana iri kirumva amaborogo yawe. Sinzi situation urimo, sinzi ibibazo urimo, sinzi ingorane uri kurahura nazo mu buzima bwawe, ariko haracyariho Imana iri kirakumviriza. Imana iri kirumva gutaka kwawe. Hari umuntu Imana igiye guhagurutsa ku bwawe, hari icyo Imana igiye gukora ku bwawe, hari igitangaza Imana igiye gukora ku bwawe. Nani nizokugisha inama, nta n'umuntu n'umwe izagisha inama, ariko izategeka, kuko ari umuvyeyi wawe, kuko ari umuvyeyi wacu. Imana ishimwe cyane. Rero n'aya majambo nako ndakubwira ngo nyimba ugomba kumenya amabanga y'Imana, n'ubu umwizigirwa w'Imana. Uyu munsi Imana iragushaka kumuyibera umwizigirwa. Uyu munsi Imana iri kirakurondera. Tandukana n'icaha, tandukana n'ikintu cyose cyotuma Imana itovugana nawe, tandukana n'ikintu cyose cyotuma Imana itokubwira amabanga. Hebana n'ico kintu cyobabaza Imana, hebana n'icaha. Nta kindi kidutandukanya n'Imana atari icaha, nta kindi kidutandukanya n'Imana atari byo dukora bitayinezeza. Uyu munsi rero n'iryo jambo ndiko ndakubwira ngo rondera kuba umwizigirwa w'Imana, hanyuma uzomenya amabanga y'Imana. Uyu munsi nayo majambo twariko turaganira, ariko ubutaha tuzosubira tuganire iyindi nzira igira kabiri yotuma tuba, haleluya, tumenya amabanga y'Imana. Imana iguha umugisha wowe uri kurumviriza aya majambo. Nagomba dusengane nawe uce bugufi. Nyimba uyu munsi ufashe ingingo yo kuba umwizigirwa w'Imana nkuko Mose yabaye umwizigirwa w'Imana, ca bugufi dusengane, dusenga Imana kugira ngo Imana ikugenderere, mwe muyera kugenderere mu izina rya Yesu. Amen. Mana, ndi hano hantu ndasengeye umuntu ariko arumviriza kino kiganiro, ariko arakurikirana, sinzi ahantu haherereye, sinzi biharimwo, ariko uyu munsi Imana aragomba kuba umwizigirwa wawe. Arashobora kuba yarataye inzira zawe, ariko uyu munsi aragomba kugaruka mu nzira yawe, abo umwizigirwa wawe. Birashoboka ko ashobora kuba ataranakumenya, ariko uyu munsi aragomba kukumenya mu izina rya Yesu. Ndirukana icyo cyose cyamutandukanije nawe, ndirukana icyo cyose cyamuhumya amaso kugira ngo ntakubone, kugira ngo ugarure ubwizigirwa bwawe. Nawe Mwami, muze muravugana nkuko wavugana na Mose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane mwebwe muriko murakurikirana kino kiganiro kandi kiriko kirafasha. Yari umukozi w'Imana Ndayizeye Jean Claude, muriko muraganira kwa kino kiganiro. Imana ibahezagire. Shalom, shalom, shalom. Amen.